Ni benshi. Wababaje? Yego. Nihe message wobaha bazi? Bambabariye gusa. Bisabe basubikuye ku mutima bazi. Bo abaex banje nababaje. Mumbabarire vraiment. Kwego kunda ko babaza none. Ikintu cyataye no muhani juste kumubwira nabandanye neza n'ubuzima bwiwe. Be agarutse wamwemerera. Oya. Oya. Naguruke mu buzima. Oya ntago. Agarutse wamwemerera. Oya sinomwemerera no ko na chance afise. Mex wanje. Natembere. Naguruke. Nagenda. Mex. Namubwira merci kubera iyo tudahebana unye simba meze ukondi Wamubabariye. narakubabariye Numwe yakubabaje. ego numwe et certaine ego Waramubabariye. ego Hama wakuryoheye. Arabagaruke. arabagaruka ubwo tubisibiye Bakunze mu Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minouche ikiganiro cy'uyu munsi ni si quiz kandi si débat si bijya mumenyere ni ikiganiro nkora kenshi gake nzadacishamo hama iki kibazo ni kimwe nagenda baza n'abanyeshure bo kuri kaminuza yo iri kumutanga ndibaza muca muhabona abasanzwe bahazi ikibazo cyari kimwe kwanza ukaba ufise umex cyangwa umuntu wese wibaza ko wigeze gukushaka kumenya ivyi ukaba umufise yigeze kwiga kuri kaminuza iri kumutanga imwe ihari please kora subscribe kugira urabe iyi video wicaye ushobora gusanga arimwo ucumenye ivyiwe cyangwa irika ikibazo cyari kimwe niye message woha umexe wawe kimwe kuri bose mwumvirize message batanze hama mugumane natwe murasiko tubakunda dukora ivi byose kwera mwebwe ciao merci beaucoup umeze good Isawa. umeze neza Ego ndakomeye. shaka umbwire niye message ha umexe wawe Mex wanje. Natembere. naguruke Nagenda. urakoze cyane umeze good Meze neza. banyita Minouche nawe bakwita Banyita Beni. ndashaka umbwire nihe message ha umexe wawe canka aba ex wawe Ndamuha canke nihe message ni giki kintu wumva umubwira banomubwira ati yarakuze du genre parcours twagize iriya bien hama nova gute agaruke sinzi bivana kuko urumva sho gusanga ari nk'abandi no tutabwira bagaruke bose cyo isarabukuru uru mugatu nyene bon nge turaye bon yara ma experience meza iki kana abantu beza vraiment big up sana ego waramize bien sana ego ni dog antuka ego bose ibintu byagenze neza à l'aise none byagenze neza ko iki wabahevye non c'est question ngo narabahevye cyangwa iki kuko imwahe non il y a les circonstances usanga nyine umuntu nyene bizatireka umuntu abivemo iki mugatu vraiment ndabafana sana kwera aho ari hose ndazi ko ndabafana sana ego ndabajama baje sana kwera urakoze cyane ego nta kibazo sha merci umeze gute meze neza banyita Minouche nawe bakwita yitwa Nancy Nancy niye message mu ex wawe nta kintu cyataye no muhani juste kumubwira nabandanye neza n'ubuzima bwiwe kubera iki juste comme ça nabanye nabi oya nitwabanye na oya naguruke mu buzima oya ntago agarutse wamwemerera oya sinomwemerera no ko na chance afise umeze gute Yameze bon. banyita Minouche nawe bakwita Olivier. Olivier nihe message mu ex wawe canka aba ex wawe Abaex banje. Ndabaramutsa bisanzwe. bisanzwe nta wakubabaje kwanza abahungu nimwe mukwiye kubabaza nimwe mukunda kubabaza nta wababaje basufuma umubwira Ni benshi. wababaje Yego. nihe message wobaha bazi Bambabariye gusa. bisabe basubikuye ku mutima bazi Bo abaex banje nababaje. Mumbabarire vraiment. kwego kunda ko babaza none ubikorera Bo bibaho nyene birashika. ugasanga wabikoze Gusa nabikoze. kwera uri bogare No? Gusa nyene bibaho nyene mu buzima. ugasanga wababaje umuntu Yego. nta urakubabaza na rimwe Oya. urakoze cyane Murakoze. umeze gute Bon, ndakomeye. banyita Minouche n'abakwita Nanje banyitwa Brighton Imbonera. Brighton Ego. ndashaka kumbwira nihe message mu ex wawe cyangwa aba ex wawe Bon. Ça. Message imeze gute iyo yose c'est bon. Good. nimba barakubabaje Narakubabariye byaraheze. mubwire ko wamubabariye
narakubabariye ni umwe yakubabaje ego numwe Sûr? et certaine ego waramubabariye ego kweke wamubabariye naramubabariye kubera nasanze atakamaro ko kubandanya dufitaniye conflit kandi ataho turi bushike umva nabwizwa kumubabarira ego murakoze nawe umeze gute Safi ni sawa. banyita Minusha n'abakwita Nanje nitwa Koko cha Claude. niye message woha umu ex wawe canke aba ex bawe Ex wanje, pana wa ex wanje man. Juste merci hein. merci kubera iki Merci nyene kubera twarabanye neza malgré tout, voilà, c'est ça. urakoze cyane Merci. be agarutse wamwemerera Yeah. Yeah. umeze gute Nsa, umeze neza banyita Minusha n'abakwita ntwa Kelia. Kelia ndashaka kumbwira niye message umu ex wawe Umex. Nomubwira merci. merci kubera iki Kubera iyo tudahebana. Unye simba meze ukondi. bisigura ntibumeze ukuri ntuba wiga kuri université lumière bisigura No, simba ndyohewe. Ego. urakoze Ego nawe murakoze. umeze neza banyita Minusha n'abakwita Yitwa Pato kweli. baze ndashaka kumbwira niye message umu ex wawe canke aba ex bawe Nta mu ex mfise kweli. ufise umwe mwakundanye Yego kuva kera kabisa. urakoze cyane Okay, merci na. umeze neza Ego nawe. banyita Minusha n'abakwita Nitwa Fatma. Fatuma ndashaka nihe message umbwire message uha aba ex bawe cyangwa umu ex wawe Message uha umu ex wawe? wiwawe kandi wiwawe Okay, message nshobora guha umu ex wanje. Bo relation yaramaze guhera nibaza menga nta bindi bintu biba bihariye hagati yanyu. Urashaka kumubwira umwe wese n'ubuzima bwiwe kugira umwe wese abandanye. wiwawe abiwawe Wiwanje message ushaka kumuha. Mu gihe relation yanje nawe iba yaheze. nta numwe yakubabaje nta numwe yakuwe Kubabaraho utegerezwa kubabara muri relation. ujya kubabaje umuhaye message yawe Uryambabaje ndamubwiye ati mu yindi relation arimwo aze yirinde gukora bimwe yankorera. Ego. hama wakuryoheye arabagaruke Arabagaruka ubwo tubisubiye. urakoze cyane Ego nawe murakoze. bonjour Bonjour, ça va ça va bien? moi c'est Minouche Moi c'est Hardy. Hardy. Hardy, quel est le message que tu fais donner à ton mec Les messages. Bon. Normalement, c'est qui est. Hein? J'ai plusieurs messages à faire passer. Mais. Ce que je peux dire, ça fait. C'est résumé dans un seul mot. Qu'il soit heureuse. Parce que moi, je le suis. Quoi? Hein? J'ai trouvé mieux que. merci beaucoup Merci aussi. umeze gute Meze neza. urakomeye Ego. ndashaka kumbwire message uha umu ex wawe ni yahe Numva gusa namubwira ati merci. merci kubera iki Ati merci kubera ivyo ubu mbayemo simba ndabirimwo yaba tukiri kumwe. Ego. donc urahiriwe umerewe neza Bon, sinova ngo ndahiremere neza ariko meze neza. urakoze cyane Ego. umeze neza Ego meze neza. banyita Minusha n'abakwita Je banyita niyo nkomezi Louis Marie de Montfort. reka mfate Louis Marie ndashaka kumbwira niye message uha umu ex wawe Bon umuntu mu ex wanje no muha message ivuga yuko ari umuntu novuga nti w'agaciro kanini kuko aba yarigeze kuba uwa mbere mu buzima bwanje. Hanyuma message no muha ari yuko no mubwira yuko ahari yo kwikomporta neza icatumye yitwa iryo zina umu ex kuri jewe akirinda yuko ahandi yogyitwa no kuvuga icatumye tuvana kikaba ishuri komsa ahari bikamutuma agenda yikomporta neza kugira ngo ntasubire kwitwa ubugira kandi iryo zina umu ex. ne wewe ntaburaheba kwanza ntaburaheba wewe bakitwa aba ex kweri kosa ryawe Bon ego vyoba vyarashitse ego nawe nk'ubu babwiye message yawe abo novuga nti nabo babandanya bitwara neza komsa barabe baze bararaba neza urabaheba bon kubaheba bivana ntawo woheba atagukoreye amakosa ariko yaragukoreye amakosa uramubwira uti aya makosa kwanza urabanza ukamuhanura umuhanuye ukaraba yuko ashobora guhinduka deka ashoboye guhinduka mukabandanya adashobora guhinduka
ukamubwira uti nureke komsa abantu tuja mu rukundo ni urugendo kugira ngo turabane komsa tubonye dushobora gushika ahantu tukabandanya tudashobora gushika ukamubwira uti tureke uje ku ruhande nanje ku ruhande komsa ndabo dushobora gushikana amahoro. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane. N'abaraba hariya kuvuba nturakunda. Ndakundana abagenzi inshuti n'abagenzi. Urakundana nta boyfriend. You mean boyfriend? Kisa ngo abagenzi benshi. Nako nigire gute. Yego. Message no baha basunda bakunda. Abagenzi banje bose aho twaburanye